Shalom shalom nshuti bakundwa mudukurikirana ku rubuga rwa Hardweka News, Hardweka for Lily. Tugiye kurabira hamwe uburyo tuza guclaiminga amakowa twamayininze, aho baza kuduhereza ama 25%, 25% kwayo twamayininze. Birasaba ko tubikorana ubwenge no kwitonda kugira ngo ntitugwe mu makosa dave dutakaza ubutunzi bwacu. Biza kugenda gute? Mwese musanzwe muzi yuko muri iki gihe turimwo twese twakonexe kwa blockchain mainnet muri MetaMask yacu. Iyo MetaMask yacu ni ya MetaMask imwe twakoresha tuza kuyihoriya na application ya Satoshi. Murabizi yuko hari amajambo 12 ayigenga, hakongera hakabaho adresse yo bise ngo ni withdraw address cyangwa se adresse de code. Mu rurimi rusanzwe rumenyerewe muri MetaMask bakoresha ngo ni adresse de portefeuille. Abakoresha icongereza baca bita ngo ni wallet address. Ya address rero twahuje hajya na nuno munsi niyo tuza gukoresha mu buryo bwo guclaiminga, turabe yuko nta ma LL ari karabijamwo. Nuko rero waraheje kuyiconnecta, nta kindi gikurikira mu gihe bamaze kuba eligible, ukaba wabonye na ya ma frais de transaction yo bise ngo gas fees, uca uza gufyonda hano hejuru kuri twa dukwego dutatu twerekana option, hama ukabandanya ukaza gufyonda hano kuri browser bakoresha mu gifaransa c'est navigateur, hama ukabandanya. Maze kubandanya rero murabizi aho twandikira muri recherche. Muri recherche ce n'est pas la première fois tukivuze, nubugira kenshi tukivuze. Murabizi upyonda hano kuri home canke ngaha kuri onglet, ugashamwo onglet ucuza kwandikamo ijambo calldown.org. Ibyo sinagiye kuvyandika, musanzwe mukimenye uburyo tugikoresha, abagiye badukurikirana ku bindi vyigwa vyarenganye. Calldown.org nkakagishya muri RPC canke muri scan muri Block Explorer, akajambo calldown akaburungu org. Ako kajambo rero ni kuza gushiramwo, hama uce uza kwemeza bice vyiyandika biguhereze iyi page. Abagiye bakora delegate, swap n'ibindi kiraborohera, hama uce uza gushikira ngaha handitse ijambo ngo airdrop. Kuri airdrop uraheza uhafyonde, maze kuhafyonda baguhitiza kuri iyi page. Iyi page nayo nta kindi iza kukorientako ni kuza gutora igihugu urimwo. Ico gihugu urimwo gitegereza kuba ari ca gihugu wahisemwo ubwa mbere uhuza adresse de hotwe. Nkuko twavuze ati mubikorana ubwitonzi, umuntu wese ategereza guhitamo igihugu abayemwo muri uwo mwanya. Nimba wahisemwo igihugu utarimwo ntibiza kukorohera. Kubera iki? IP address iciborienta yuko ico gihugu atari co urimwo, baca bibona yuko ari nka compte triche, azoba ari nk'ububandi ukoze. Ntuze kubikora rero mu gihe utaragenza gute, utari muri ico gihugu wari wahisemo. Bica bisaba uze kwideplasa uje mu gihugu watoye. Abahinduye igihugu rero ntibyoroshe. Ariko rero bakubwira uze guhitamwo igihugu urimwo muri uyu mwanya. Sinzi rero akabaza hano gaca kaboneka, sinibaza ko ari abantu bahinduye igihugu, ariko imba n'abantu batarahinduye igihugu, umva IP address connecta ku gihugu urimwo uyu munsi. Aho rero umuco wose nibaza yuko ari guhitamo igihugu urimwo. Kubo barahinduye nabo barashaka kutwandikira, hama tukabaza cane muri Discord bakaduhereza umuco kugira ngo ntihagire n'umwe ashobora kugwa mu ikosa. Uheje gutora ca gihugu urimwo yo currently country, bisigure ngo birinze ko haza kubaho abantu bakoresha vya bihugu vyahanywe na OFAC cyangwa se USA canke Canada. Hama uheje gutora ico gihugu urimwo, nibaza ko pour le moment nta kibazo coba igihugu usanzwe ubayemwo, uca wemeza hano munsi ukagikonfirma, ukemeza kuri confirm. Uheje confirm ico gihugu baca guheza page ikurikira. Bano bagabo baciye ubwenge, baguheza page ikurikira yerekana MetaMask. Nkuko turiko turakora muri MetaMask, kandi bakaba bavuze ko nta yindi wallet yemewe atari MetaMask, na cane cane biyamirije ama échangeur. Ama échangeur ntiyemewe kuza kuyakuramwo rotre ya mbere, yemewe kuza kudandarizamwo na gahunda ukoresha muri withdraw muri hotwe. Uca uhitamwo MetaMask. MetaMask baca bemeza kuri connect.
ivyo biheze nta kindi gikurikira umaze kuyikonekita baca baguhereza ngaha munsi bakakwereka address, wallet address n'ibindi vyawe mwitonde cane ngaha turiko turakoresha address wallet bijanye na blockchain ya testnet, hama mu nyuma turaza kuba dufise mainnet uca wemeza ngaha kuri connect. Umaze kubikonekita hejuru baraheza bakwereke ya address yawe, wallet address yawe imwe baza guhuza na Staryo. Kirazira kuza kubihindura nshuti bakunda, plutôt kirazira kuza guclaiminga ngo ubutunzi bwawe have buza gutakara ahandi. Ubonye atariyo ugende waravye ibiharuro bihereza kariyo n'uduharuro tune duhereza, ugende rero waturavye neza. Umaze kuturaba neza uheze witwararike ntuhave wihenda, hama uca ubona ayasigaye ngaha kuri total remain to vest. Ayasigaye murabona ko ngaha nsiganyeko 74 n'ibice 9 kowa, hama munsi nkaba nsigaranye ayo nza guclaiminga nemera ka 24. Bisigure ngo ni ica kane canke se 25% yayo umuntu yamininze niyo tuza guclaiminga. Uhejeje kuyabona rero ngaho uca wemeza ngaha munsi ngo claim, akoresha igifaransa c'est réclamer. Musanze atari réclamer muramenya terme ihari bivanye na video mwaravye ndetse n'ururimi mukoresha. Nuko rero ngaha airdrops mbona hano urabona ko turiko dukoresha rezo ya testnet, baca batwereka ngaha ama frais de transaction. Ama frais de transaction rero arashobora kuduga canke agakoroka bivanye na stage zisanzwe ziri muri network. Uko rero benshi bakomeza kuyikoresha ku muvuduko munini bishobora gutuma frais de transaction aduga. Urashaka kubanza ukarindira canke ukabikorerako, ibi vyose biza kuvana nawe, ariko ubonye yarengeye frais de transaction ufisemwo uraca ubanza ureke network ise nitekanye, kuko uko benshi baza kuba bariko barabikora biza gutuma iba sature. Hama uhejeje ngaha kuri frais de transaction je kukalkula uca wemeza confirm. Maze kwemeza confirm rero ikikuzana hano munsi mbona handitse ngo transaction submitted waiting for confirmation. Aha rero niho haza kukwereka yuko ukirindiriye yuko izo frais de transaction ziba transfer, hama bice bikunda. Ivyo biheze rero bikunze baca bakwereka ko vyabaye completed, uca usubira hano hejuru hama usonde kuri wallet canke portefeuille, uca uza kuraba amakowa yawe yashitsemwo. Turaca tuza gukurikirana ibindi vyigwa vya delegate stacking nyuma y'amasaha bavuze. Mwibuke yuko iyi website iza kuba open arya amasaha nyene saa sita, ntubone uyu mwanya turiko turayivuga. N'abazobibona inyuma yaho ni kw'itarike 8 z'ukwezi kwa kabiri 2023 amasaha ya saa munani, bavuze ngo ni 12 UTC. Nuko rero nshuti bakundwa mukore subscribe kugira ngo muze mukurikirana ama video ari imbere, ivyigwa biri imbere. Turi ngaha ku bwanyu kandi twiteguye kubafasha umwe wese mu buryo bwiwe mutumugoye. Murashaka kutwandikira muri commentaire ibitagenda neza kugira ngo dushobore kuba twobimenya aho twobafasha hariho, nimba mufise n'ico muterera. Mwari kumwe na Erdel Hardworker, Imana ibahezagire. Website turaza kwitanga munsi yo kubikorerako. Bella ciao.